jewe mfise umwizero w'Uburundi buteye imbere ndawufise. None ubonye nk'urya mwana ivyiyumviro biriko bimuvamwo ahari wosubira kuvuga ngo ntibishoboka. Hariho ivyiyumviro twamaze guheba, ugwaruka rwamaze kuja mu bindi vyiyumviro. Uburundi buratunze, ntagira umuntu azovuga ko adatunze. Igihugu gifise umutahe kiba gitunze, umutahe turawufise. Ubwa mbere dufise igihugu ciza cane, n'umutahe mwiza cane, ni igihugu co nyene uko kiri ndatwa. Nama ndaba abanyamahanga baje muri Burundi, namwebwe barundi muvuye hanze murabizi ibihugu mubamwo niyo mushitse gahingene bigenda. Hirya yejo nakiriye abanyamerika bashika 29 muhira iwanje hajya navuke ugatumba, baje kuturamutsa. Mu kajoro bavuze ngo bariko bahema ngo impwemu zivuye mwijuru, bonye nari babivuga. Hariho undi munyamahanga nari nakiriye nawe acambwira ngo ariko araraba Burundi imyaka hamaze, atarabona neza ko igihe Imana yarema isi ikarema ibindi bihugu byose ngo amaso yayo yose yarabi Burundi gusa. Nuwabibonye Uburundi igihugu c'isezerano ryiza Imana yadusezeraniye, igihugu gitunze, igihugu gifise ubutare bwishi. Twebwe bikunda kudutega imitego, uza wumva ngo kugira dutere imbere ngo banze umpa amahera, kandi ayo mahera niyo turiko turaronde. Aha muri diaspora hariho abahinga bakomeye ndabahamagaye ntingo ngaha dukore, ngo uzompemba ngahe, kandi ariyo tugiye turondere. Ayo mahera umbwira ndaguhemba niyo tugira turondere. Reka rero tubaze tuyarondere hanyuma tuze tuyahembwe twayarondeye. Mugabo dushaka guhera ku mahera aho guhera ku gikorwa. Uno munsi rero duhindura iyo ngendo, tubanze tumenye ko twitanga. Urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruva mu giti kinini cyane n'inyoni zo kwisi zizakarikako. Ni kubera iki none Burundi tutobumeza? Uburundi bwarafunywe ntibwapfuye, tumeze rero gushikaho isi yose izoza kwarika muri iki giti cy'Uburundi. Nanezerewe cyane bamaze kucapura Uburundi igihugu giteye imbere. Hariho babiri nabonye muri bajya bacapuye, jewe naje ndi mucapuziga. Ntimwambwiye ngo ncapure iyo je narahiganwe naje mu mahiganwa atari make kandi naronka agashimwe. Narahiganwe cyane gihe twari mu bihe turiko turarondera ubumwe bw'abarundi. Ndazi ko nagiye muri iryo higanwa, nahiganwe byinshi, ubona imbona kazoza. Kugira ubone imbona kazoza no kuufise nimboneza imbere yawe zikwereka. Ico gihe kubera utari dufise imboneza, je nari nzi yuko umuntu ateye imbere ari mwarimu gusa. Ncacapura jewe ndi mwarimu afise ikinga mu mwaka wa 2000 twari turi mu 77. Nkacavona ko mu 2000 nzoba ndi mwarimu afise ikinga ngo niyo mbona kazoza yaje. Kubera iki imbere yaje nta warari yanyereka ati utegereza kuzoba ufise V8 muri 2000. Iyo haba baca batwereka hajya twaca tubibona. Wese azarabona ugeze hehe usigaje iki. Uno munsi hariho abarundi kuva mu 2020 gushika uno munsi bamaze gushika mu 2060. Umwe wese ugiti ciwe bariho. None abo bashitseyo baca bakora iki? Mwibaza ko baca bicara nababwiyeho kizira kurya ivyo kurya bigashe. Ubwo murondera ku munsi. No kuvuga urya murundi yamaze gushikayo aca asubira inyuma akwege mugenzi we, nivyo bita gusenyera ku mugozi umwe. Aca asubira inyuma. Nuvuga we waramaze kubaka inzu yawe nziza. None amahera wubakishije irya nzu uyakoresha iki kuguma yaronka? No kuvuga iki? Ucugira ishirahamwe ihinguriro kugira ngo ucuha akazi bamwe bagenzayo bari inyuma nabo baduge. Nukuva nta wicara ngo narahashitse, twese tuguma dukora, nta numwe akwiye guhagarara. Ikindi ntihagire uzo kwiyumvira ko azotera imbere ari muri kiya cita ama service. Service yiha abantu bafise amahera. None ko muri ko mushaka kuba abashoferi muzotwara abandi bazokwipakiza kandi batagira amahera. Bazokwipakiza gute batagira amahera? Ushaka kuba umunyezamu, ubu munyezamu w'umutunzi. None atabatunzi bahari bazoguha akazi kameze guturarira iki?
ni ukuvuga yuko amaserivisi uha serivisi abafise amahera, iyo batafise amahera nta na kimwe kivamwo. Tubanze rero turondere ayo mahera, ubutunzi, tureme ubutunzi, création de richesse. Kurema ubutunzi ni ukumenya guhera kuco twe twita ubusa mugabo atari ubusa imbere y'Imana, kuko Imana araduhaye ibikomeye vyose. Ivyo rero mwita ko ari ubusa, reka tubivyaze kugira ngo tuvyare ubutunzi. Ufashe inyovu ukayirima ikimbuka ibiraya, uburemye ubutunzi kuko bya biraya ntivyahoraho. Mu mwaka uza hasubira kuva ibindi biraya, mu mwaka ukurikira ibindi biraya, mu mwaka ukurikira ca wumva umaze imyaka 5 uri kurarema itunga riba ryaduze. Dufise ubutare, ugwaruka narubwiye yuko tugira dutangure tuje mu gisata cy'ubutare. Aho bukera ndafise abahinga bariko barabikora neza. Ugwaruka rwose mwe muritegura, baba engineer bizi vy'ubutare, nimwe mugiye kuja imbere gukomanda abimvyi. Twese dutunge, twese nta numwe shaka ko adatunga. Hariho ababajije ikibazo ngo none ngo mbe ashaka yuko abarundi bose ngo babatunzi. Ego cyane nshaka ko abarundi bose babatunzi. Gute? Nuko abarundi twese tuvira hasi rimwe atari mwasigaye inyuma, nta musezi dukeneye. Twese turi kumwe tuzokora. Ejo nzoronka mwanya uko tuganira nawe muri diaspora, kuko namaze kubona ko mwamaze kuva hasi. Tuzoronka umwanya wo kuyaga, turabe neza ingene tugira urunani turabaho tunaniriwe, tuharabe tunaniriwe he, kuko umutahe tuza tuwufise ibibazo bibahaze. Narabyumvise bimwe bimwe. Aha rero turafise za ndongozi zitabona iyo zija, ubu dukeneye indongozi mboneza. Nico gituma ubu mwaka wa 2025 muzobona impinduka nyinshi muri iki gihugu cy'u Burundi. Turiko turondera gusa indongozi mboneza, abantu bahinduke. Muzobona abantu bahinduka mubabona utuni wa wundi bazohinduka, kuko ni twebwe nyene tuzohinduka, nta wundi azoza. Rongo inzego jerekana ko mu mutima baramaze kwinjira muri iryo barabara ry'imbona kazoza. Ndabakengurukiye cyane kubona mufata umwanya wo kwicarana n'abandi barundi, tukaja hamwe tubona ingene tuganiranira iyo tuja. Ndabakengurukiye cyane mwebwe ndongozi mwaje kwifatanya natwe. Ndabasabe mu bakomera amashi. Ndabakengurukiye rero na mwebwe barundi. Mbe burya ngo hitwa ishwi, ngo abarundi bishwi, hariya ishwi. Ndabakengurukiye cyane kuko muriko muradutera intege. Mwebwe muri aho mubona ko bishoboka. Hariho abari ngaha baguma bavuga ngo ntibishoboka. Ingo rero tugumane namwe muze muratwereka birashoboka. Umunyamerika twarabonye ingene yateye imbere, twarabonye ingene umushinwa yateye imbere, twarabonye ingene umufaransa yateye imbere, twarabonye Bangladesh ingene yateye imbere, Singapore twarabonye ingene yateye imbere. Na mu Burundi ntabuye riri mu mugongo, kuko ivyo batanguje natwe turabifise. Ivyo tuzobibwirwa na mwebwe muzodushingira intahe. Muze muratembera hajya mu mitumba muvuka, muhabwa muti birashoboka. Aha mwankoreye iciza gikomeye cyane kubona diaspora muza mukabwira abarundi muti Uburundi buteye imbere birashoboka. None heraba ni mwebwe mutangwe mobilisation. Nico gituma ndabashimiye cyane iyi mobilisation mwatanguye yo kwereka abarundi ko bishoboka. Iyo ari genda bivuze avuga ngo yabimenyeye, mukarimwe mu bivuze acavuga ngo ujya avuye hahandi yarabibonye birashoboka. Rero tangura mugume tuhemere iyo tuja, natwe twiyemere kandi twumve ko tuzohashika. Umutahi Imana arawuduhaye, hasigaye yuko tutangura gufata inzira. None rero ndabakengurukiye cyane kuri uyu mugoroba. Imana ibahezagire.